kahise katubikiye byinshi. Umwanditsi w'umufaransa Jean-Jacques Rousseau yanditse ati l'homme n'est naturellement bon mais c'est la société qui le corrompt. Bivuze ko umuntu avuka ari mwiza, ari muzima kandi ari umuntu wo kubahwa, ariko uko agenda arakura ni nako agenda ahinduka, akazana ivyiyumviro ibi cyangwa akaza ibindi. Umwanditsi Thomas Hobbes nawe yunzemwo agira ati homo homini lupus, bivuze ko umuntu ari ibingira ry'undi muntu, canke nyene ko umuntu usanga yabaye mubi, yacitse umwansi w'uyundi muntu. Agatsima ko kwica kavuye kure, muribuka Gahini yica Abeli. Abasomyi ba Bibiliya ndazi muca bamenya vyinshi. Ego mwene wanyu akakwica aguhora iki canke kiriya. Nubwo ivyo Gahini na Abeli ari vya kera, ubwicanyi bwagiye bigaragaza kuva kure cyane. Genocide ni ijambo ririmwo amajambo abiri, genos bivuze ubwoko ndetse na side bisigura kwica. Genocide rero no kwica ubwoko ugenda ukuza ko n'umuzi tugiye kurabira genocide zitanu zagiye zihogoza abantu, zica abantu benshi cyane. Genocide tugiye guhera ko ni genocide y'abanya Armenia mu mwaka wa 1915 mu gihe abanya Armenia baba mu bwami bwa Ottoman mu gace k'ubuseruko bw'Uburayi, bitegetswe na guverinoma yariho ico gihe. Abanyagihugu barishwe cyane ndetse n'abacitse ku icumu bagiye bahungira mu makampi de concentration, bagiye bahungira mu makambi y'impunzi, ariko bagiye kwicwa n'ingwara. Mwibuka ingwara yateye mu mwaka wa 1915 y'ibicurane, aho mu myaka 8 gusa kuva mu mwaka wa 1915 gushika mu mwaka wa 1923 abanya Armenia bashika hafi umuriyoni bapfiriye muri zino kambi ndetse no muri no migwano yari yategetswe n'ubwami bw'aba Ottoman. Iyi ni genocide twavuga yuko mu myaka 20 iheze yongeje abantu ndetse yica abantu benshi cyane, aho ubona yuko koko umuntu yabaye ibingira ry'undi muntu. Yindi genocide tugiye kurabira hamwe kandi yahogoze abantu, yishe abantu benshi, ni genocide yakorewe Abayahudi na cyane cyane mu karere k'Iburayi. Inyuma y'imyaka mike habaye genocide y'abanya Armenia mu mwaka wa 1933. Umugambwe wari uyobowe na Adolf Hitler w'abanazi waje kuja ku butegetsi mu Budagi. Abayahudi nabo bari bagiye kubona amabwa. Abanazi bagiriza Abayahudi kwivanga muri politike z'ibihugu ndetse ko baje i Burayi gusahura ubutunzi bwaho. Kuva mu mwaka wa 1938 ubwo intambara ya kabiri yatangizwa n'Ubudagi, Abayahudi bagiye bafatwa, barafungwa, abandi bashigwa mu makampi de concentration bitwa amageto. Mu gihe Ubudagi bwagiye kwifatira Polonye, bwagiye bufata Abayahudi bubashira muri ayo makampi bari bateguye, ari nako baza baricwa, abandi bakoreshwa ibikorwa biruhisha. Amwe mu makampi de concentration canke yo kwegerezamwo Abayahudi twovuga harimo nka Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Belzec, Termino na Sobibor. Abashika miliyoni 2 rero barishwe muri zino kambi, aho bategwa ivyuka vy'uburozi, abandi nabo hagenda kugirirwa ko ama experience mu laboratoire. Gushika mu mwaka wa 1945 ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yarangira, Abayahudi bashika imiliyoni 6 barishwe bicigwa mu bihugu vy'Uburayi bitandukanye nk'uko ishirahamwe rya ONU rigenda ribitangaza. Iyi ni genocide twovuga nayo yatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane kandi igakorwa mu gihe tutovuga yuko ari kininiya, aho Abayahudi bagiye bico cyane cyane ku mugabane w'Uburayi. Iyindi genocide tutorenza ko uruhu rw'amazi nayo yabaye muri no myaka 20 iheze, nayo ikaba yarabaye ibera mu gihugu ca Aziya. Ni genocide nayo idasanzwe gose kuko yabaye mu mwaka wa 1975. Umunyagitugu Khmer Rouge yaje gufata igihugu ca Cambodia abicishije
mu matora. Akija rero ku butegetsi yaje gushikiriza ijambo ryababaje abantu benshi, ndetse avuga yuko ibintu byose bigiye guhinduka, muri kino gihugu. Aha rero yatanguye kugara amashure, yugara amavuriro, yugara amashengero, yugara ibintu byose bijanye n'ubumenyi muri kino gihugu, ndetse ategeka yuko abantu bose bari mu miji canke abantu bose bari ahantu hasa nk'ahegerana abantu kuteza gusubira mu vyaro canke se muri rirare kugira ngo babashe gukora, bakoreshe amaboko. Umuntu uwo ari we wese yaba adafise ubushobozi bwo gukora ibikorwa vy'amaboko, uno mugabo yamucisha ko uruhu rw'amazi akamushisha ku buhomba, ndetse kamwe mu gasho kadasanzwe kitwa Tuol Sleng, ni agasho koko kazwi yuko kabayemwo ubwicanyi budasanzwe, aho abanyakambodia babarirwa hagati y'imiliyoni imwe n'imiliyoni zibiri bishwe muri kino gihe. Uno munyagitugu Khmer Rouge yatwara kino gihugu ca Cambodia. No kwibuza yuko inyuma gato, nyuma y'imyaka 4 atwara kino gihugu, abanyagihugu bari barahungiye hanze, ndetse n'abari mu gihugu baje kumukora ku butegetsi, ubwo genocide nayo iza guhagarara. Iyi nayo mu myaka 20 iza muri genocide zatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane ku isi. Genocide igira kane, ariko gato tugarutse kuri ino genocide y'abanyakambodia, no kugira yuko kino gihe hateye inzara idasanzwe muri Cambodia. Nubwo hari abatishwe nuno munyagitugu, hariho n'abandi bagiye bicwa n'inzara, abandi nabo bahunga igihugu, kuko mu gihe waba udafise ubushobozi bwo kugira ingovu zo gukora, nta kibuza yuko wicwa cyane. Indi genocide yabaye nayo mu myaka 20 kandi ikitwara ubuzima bw'abantu benshi, ni genocide yabaye muri Bosnia ni i Burayi. Inyuma y'isenyuka y'icitwa URSS hahinduka Uburusiya, ibihugu by'abakomuniste byagiye navyo bitangura kwicamwo imice. Igihugu twovuga ni igihugu citwa Yugoslavia. Mu 1991 bitewe n'amoko yaragize iki gihugu atandukanye, bagiye barondera ubwigenge, aho Slovenia ariyo yatanguye, hanyuma hakurikira Slovakia, hanyuma hakurikira Croatia. Aha naho hakaba harabaye ubwicanyi budasanzwe, aho bagwana barondera yuko Croatia yigenga. Ibi ntivyahereye aha, kuko ingabo za Yugoslavia zaciye mu gace kitwa Vukovar kari muri Croatia, maze barashibisha abanyagihugu batari bake. Mu 1991 kandi gace ka Bosnia na Herzegovina nabo batanguye kurondera ubwigenge, basaba ubwigenge. Ingabo rero ziturutse muri Serbia vyarananiye kwihangana, binjira mu gace, aho agace kadasanzwe kitwa Srebrenica. Ingabo za Bosnia zishe abantu benshi, zari ziyobowe n'umugenerali yitwa Radivko Mladic, zishe abasivile barenga 75,000 bose. Umva yuko ari abantu batari bakareho, kandi n'ingabo za Serbia zari zishe abantu benshi, zifata abantu benshi, aho abagore n'abana bagiye bicwa, abagore bagafatwa ku nguvu. Abantu baharugwa mu 96 bose barishwe muri ino ntambara ya Bosnia Herzegovina, aho ndetse kino gihugu cyaje kwikukira citwa Bosnia Herzegovina gushika ubu. Mugabo kitabuza yuko abantu batari bake bari bamaze gupfa kandi bakicwa n'ingabo za kino gihugu ndetse n'ingabo za Yugoslavia. Genocide tugiye guherahereza ko ni genocide yabaye mu gihugu cy'u Rwanda inyuma y'urupfu rwa Giturumbuka n'ihanurwa ry'indege ryarimwo Cyprien Ntaryamira na Habyarimana yarayirongoye igihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda hagati yabo bararanyemwo, aho bicanye gose. Kuva ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mwaka 1994 gushika ku itariki 4 z'ukwezi kw'indwi 1994 nyene, imisi 100 yaheze abanyarwanda batari bake bishwe cyane, aho abatutsi ndetse n'abandi n'abahutu bakeyi bashika 800 bivugwa yuko bishwe muri
ino genocide yabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Aya nayo makuru kandi ufitiye abakunzi ba Ibyacu TV, ni genocide zagiye ziba muri ino myaka 20 zahitanye ubuzima bw'abantu benshi. Nizeye ko twabanye neza, kandi ndagusabe ubwire subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo igihe cyose ubane natwe. Nizeye yuko wanejejwe ino video, yisangize. Thank you wakoze kuba dukurikirana na Gahwane, mugira ibihe byiza.